Ndabaramutsa mu izina rya Yesu. I greet you in Jesus' name. Amahoro. Peace of God. Murakomeye? Are you okay? Ndakomeye. I am good. So I just want to begin with expressing my gratitude. Nagomba ntangurire gushima. The gratitude to Senior Pastor Esron, Senior Pastor Jonas. Nshimire cyane umwongere Esron na umwongere Jonas. And the whole church of Kayogoro. Kandi nshimire n'ishengero ryose ryo mu Kayogoro. You are receiving us so well. Mwaduhaye kaze nziza cyane. You are feeding us so well. Mwaradubungabunze mu buryo bwiza cyane. So we feel at home. Twumva nkuko turi buhira. Murakoze cyane. Thank you very much. Now how many of you have seen me before? Ni bande bari bamaze kumbona? Have you seen me before? Abo bari bamaze kumbona. I've been here many times. Narabaye hano ibihe bitandukanye byinshi. You know the old man with a beard. Mwibuka umutama w'ubwanwa. And the white face. Kandi umuzungu. I live 10,000 kilometers from here. Mba ku birometero bishika ibihumbi 10 uvuye hano. It's a different culture. Bivise igico gihugu cyacu gifise imigenzi itandukanye. It's a different language. Kandi kivuga ururimi rutandukanye n'ikirundi. Different food. Kandi n'ivyo kurya biratandukanye. Now I will preach for you. Ubu rero ngiye kubabwira ubutumwa bwiza. And perhaps I will say something that sounds a little bit strange. Kumbure murashobora kuza kumva bimwe bimwe bihava bibatangaza. Then you should think like this. Rero muce mwiyumvira gutya. He's from Sweden. Muce uyavuye muri Swede. So try to listen. Mugerageze mutega amatwi. Try to understand. Mugerageze kandi mutahure. But I would like to share the gospel with you. Ariko reka dusangire ijambo ry'Imana. Before this conference, imbere y'uko igikorane gitangura, we had a gathering with all the pastors in Burundi. Twari dufise umubonano w'abapastori bose kuva mu shengero rya pentekoti Burundi. And what I am about to say ico nagomba kuvuga is mostly for the pastors. It is mostly for the pastors. Cyane cyane ivyo ngiye kuvuga kumbe vyereke ahanini abapastori. So please pastors listen carefully. Ndabasabe bakozi b'Imana mwumvirize mutega amatwi. But you are all welcome to listen. Ariko kandi mwese murahawe kaze kumviriza ico tugiye kuvuga. Turasoma ijambo ry'Imana. We read the word of God. Luke. Muri Luka, ubutumwa bwiza bwa Luka. Chapter 19. Igice cya 19. Verse 1 to 10. Duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'icumi. Yes. Mu izina rya Yesu. Dusome mu izina rya Yesu. Ashika i Yeriko ariko arahaca. Hari umuntu yitwa Zakayo yari umutoza kori mukuru kandi yari umutunzi. Ageza kuraba Yesu ngo amenye uko asa, bimwangira kubw'ishengero kuko yari mugufi. Arirukanga aja imbere yurira igiti cyitwa umusukomora ngo amurabe kuko yagira ace muri iyo nzira. Yesu ahashitse ararangamiza aramubarira ati Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakirana akanyamuneza. Babibonye bose baridodomba bati ko yinjiye kurarira umuntu w'umunyabyaha. Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati raba mugenzi, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuha boro, kandi umuntu wese nagunze ndabimurihe kane. Yesu aramuvuga ko ati uyu munsi agakiza gashitse muri iyi nzu kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Ku murongo wa 10.
kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icyari cyazimiye. This is a beautiful story. Iyi ni inkuru ni jambo ryiza cyane. How Jesus meets Zacchaeus. Ingene Yesu yahuye na Zakayo. Now this happens in a place called Jericho. Ibi vyabaye mu gisagara citwa Yeriko. Jericho is far away from Kayogoro. Yeriko vy'ukuri ndi kure cyane yo mu Kayogoro. And this happens 2,000 years ago. Kandi vyabaye haraheze nk'imyaka 2000. Let me tell you, Jesus didn't have a tie. Nagomba ndababwire Yesu yari yambaye ikaravati namba. He didn't have a suit. Kandi nta costume yari yambaye. They had different clothes. Yari yambaye impuzu zitandukanye n'izacu. Different language. Kandi yavuga ururimi rutandukanye n'iwacu. Different culture. Kandi n'imigenzo yabo yari itandukanye n'iyacu. So we read about Zacchaeus. Aha rero twasomye kuri Zakayo. And we know that was long ago. Kandi haraciye imyaka myinshi yeze. But if we read the last verse once again, ariko kandi dusubiye tugasoma umurongo wa nyuma twasomye ku murongo w'10, chapter 19 and verse 10, ku ikigabane cya 19 ku murongo wa 10, we will learn something important. hari ikintu twigishwa ngaho gihambaye. So read it again. Reka twongere dusome uwo murongo w'10, havuga ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icyari cyazimiye. Jesus makes the meeting with Zacchaeus an example for us. Nk'uko Yesu yahuye na Zakayo biratubera akarorero. The story about Zacchaeus is not only a story from the past. Iyi nkuru yerekeye Zakayo si nkuru yerekeye kahise gusa. No. Oya. Jesus says, Yesu avuga, the way I met Zacchaeus nk'uko twahuye na Zakayo will forever be a model kandi bitubera akarorero for how I meet people. Nk'uko nshobora guhura n'umwe canke n'abantu. This story is an example for us. Iri jambo ry'Imana na karorero kuri twebwe. So that we can understand rero dushobora gutahura how Jesus looked for people, ingene Yesu arondera abantu, call them into his kingdom, akabahamagarira kwinjira mu bwami bwiwe, and change their lives. agacahindura ubugingo bwabo. So now I will give you 3 points. Ngiye kubaha rero ibintu bitatu. 3 points that we have to understand. Ibintu bitatu dushobora gutahura. 3 points that tells us how Jesus moves among us. Ingene ibintu bitatu bidusobanurira ingene Yesu ashobora kugenda hagati muri twebwe. Number 1. Icyambere, the call of Jesus. Umuhamagaro wa Yesu Kristo. It starts with Jesus coming to Jericho. Biraboneka ko Yesu yariko agenda mu gisagara cy'Yeriko. And the whole village gathers. Kandi abantu bavuye mu mihana itandukanye baciye bashwa baduka. There are many people. Hari abantu igugu ry'abantu. Look around you. Perhaps there were as many people as we are here today. Still, Jesus is looking for one person. Ariko kandi muri iryo gugu ryinshi Yesu yari afise kurondera umuntu umwe gusa. But Zacchaeus is very short. Hanyuma Zakayo yari umuntu mugufi cyane. And people don't let him through. Ishengero ntiryamushoboza kugira ngo arabe Yesu amubone. So he's standing in the back. Yagerageza ari hari inyuma akagerageza gusumburukwa kugira ngo abone ingene yobona Yesu. Trying to see Jesus. Kugira ngo agerageze kubona Yesu. Finally, ariko kwiherezo he climbs up to a tree. Acayurira igiti. And he probably thought,
nibaza ko ashobora kuba yariyumviriye no one can see me. aha mu giti ibyo ari byo byose ntawe ushobora kumbona, I can see everything. ariko kandi aha ndashobora kwitegereza byose. But that day, uwo munsi rero Jesus was looking for one person, uwo munsi Yesu yari kwa arondera umuntu umwe, and it was Zacchaeus. uwo nawe yari Zakayo. So when he walks through the crowd, igihe rero yari kwa genda mu igugu ry'abantu, all of a sudden he stops at the tree. Zakayo yari hejuru ku giti. And you can imagine Zacchaeus. Gerageza mwiyumvire Zakayo, I'm a grown-up man. ubu ndi umuntu akuze, I climbed up in a tree ariko kandi ntibyambuje kurira ku giti, as if I am a small child. meze nk'umwana akiri muto. I hope he doesn't see me. Nizere yuko atawe uriko arambona. Then I will be embarrassed. kuko agira uwumbona nomaramara. But Jesus stops, Yesu rero ashitse munsi y'icyo giti arahagarara, looks up, arangamiza hejuru, and says, Zacchaeus, arabwira ati Zakayo, come down. ururuka vuba, Today I will be your guest. uno munsi ndari wawe. What can we learn from this? Mbega dushobora kwiga iki kubw'ivyo? Who was Zacchaeus? Mbega Zakayo yari inde? Zacchaeus was a really bad person. Ni ivy'ukuri Zakayo yari umuntu mubi, yari ameze nabi. He had been working for the Roman Empire. Yakorera ubwami bw'abaroma. He had been stealing from his own people. Yagenda yiba abantu. So he had become rich. Rero ivyo vyatumye atunga. By taking from the poor. Agenda yiba canke anyanganya abantu. And you know the people of Israel, murazira abisirayeli, that was the people of God. Ni abantu b'Imana. So what has Zacchaeus done? Ivyo rero Zakayo yakoze, he turned his back yarateye umugongo to the people of God. Yateye umugongo ubwoko bw'Imana. He is a thief. Yari umusuma. Then his friends, rero bagenzi biwe, they are all the same. They are the same. N'abagenzi biwe basa nawe. They are not decent people. Ntabwo bari abantu bameze neza. It's prostitutes, harimwo abasambanyi, drug addicts, hariho abayayuwe imitwe n'ibiyayuramutwe, thieves, harimo abasuma, robbers, harimo abambuzi. When you read this story, igihe musomera ijambo ry'Imana, you might think like this. Mukwiye kwiyumvira gutya. There are many people Jesus could call. Hariho abantu benshi Yesu yari gushobora guhamagara. But there is one person he shouldn't touch. Hariho n'umuntu atashobora no gukorako. And the whole community knew who he was. Hariho umuntu umwe Yesu yagomba gukorako kandi abantu bose bari bamuzi uwo muntu. Zacchaeus. Uwo yari Zakayo. But this day, uwo munsi, Jesus is looking for one specific person. Yariko arondera umuntu umwe yiharije. And that is Zacchaeus. Uyo rero muntu umwe yari Zakayo. Now let me make a conclusion. Reka rero tusozere kuri iryo jambo. If Jesus can call Zacchaeus, nimba Yesu yarashoboye guhamagara Zakayo, then he can call anybody. Nukuvuga yuko ashobora guhamagara uwari we wese. If Jesus is calling a sinner like Zacchaeus, nimba Yesu yarashoboye guhamagara umunyabyaha ameze nka Zakayo, then his arms is open for everyone. Rero ibiganza vyiwe biruguruwe kuwari we wese. So you might be here today, ushobora kuri hano muri kino gitondo, and you know that you are a bad person, kandi ukaba wiyizi ko uri umuntu mubi cyangwa ameze nabi. You drink too much alcohol, ushobora kuba uri umunywi w'imborerwa karuhariwe. You abuse your children and your family, ushobora kuba utoteza abana bawe
canke abagize umuryango wawe. Sometimes you steal. Rimwe na rimwe ushobora gukora ibyaha. Sometimes you lie. Rimwe na rimwe ukabesha. So you're sitting in the outside. Hanyuma rero ukaraba hirya no hino. But let me tell you this. Reka ndakubwirira ijambo. If Jesus would come and call Zacchaeus, nimba Yesu yarahamagaye Zakayo, he will come and call you. Aragomba na wewe kuguhamagara. That is the first thing we can learn. Ico ni ikintu ca mbere twigifise kwinyigisha muri iki gice. Jesus says, Yesu Kristo aravuga, I have come na icyanzanye to search kugira ngo ndondere for the one who are lost, uwari yarazimiye cyangwa icyari cyazimiye, and I will save them. Kuko ndagomba kumukiza. So the first thing that is happening ikintu ca mbere cyakoretse is that he is calling you. ni uko Yesu ari kwaguhamagara. That is where everything starts. Aho rero ni ibintu byose bitangurira. It doesn't depend on how many sins you have committed. Ibyo ntacyo bitwaye uko ibyaha byawe byoba bingana. Doesn't depend if you're a bad person. Ntacyo bitwaye nimba wowe uri umuntu ameze nabi. This story teaches us one important thing. Ariko iri jambo ry'Imana ritwigisha ikintu gihambaye. If Jesus is calling Zacchaeus, nimba Yesu Kristo yarahamagaye Zakayo, then there is a call for every living human being. Nukuvuga yuko hariho uguhamagagwa kw'Imana iguhamagara kuwari we wese muri twebwe. So this is what I want to tell you. Ico nico nagomba kukubwira wewe. You are called by Jesus self. Yesu Kristo araguhamagara ku giti cyawe. He's calling you. Araguhamagara gutumira. Now my second point. Ikigira kabiri rero. The presence and the power of Jesus. Kuba Yesu yaraho n'ubushobozi bwagaragaye. When I was a young boy, igihe nari umusore mutoyi, I had a very loving mother. Nari mfise mama ankunda cyane. And my mother is still alive. Kandi mama aracyariho. But you know, when I was a young boy, igihe nari nkiri umuhungu mutoya, sometimes I heard her call my name. Narumva mama ampamagara mu izina. Sounded like this. Akavuga gutya. Nicklas! Nicklas! Oh. Come here. Ngwa hano. What do you think would happen? Mbega mwibaza yuko byaca bigenda gute? Mwibaza ko byaca bigenda gute mpamagaye mama? When you hear the voice of your mother, igihe ijwi rya mama ryampamagara. Nicklas! Nicklas! Come here! Ngwino hano nyaruka. I have problems. Naca nibaza ni hari ibintu nononye. Naca nza mpinda gashitsi. Now let me tell you this. Reka ndababwira iki kintu. My mother mama mbyara has never ever beaten me. Nta munsi n'umwe mama yigeza nkubita. Murabyumva ivyo bintu? But I tell you, ariko ndababwira, she has yelled at me. Screamed at me. Hari aho yankankamira. You know, when someone calls you, murazi igihe umuntu aguhamagaye, sometimes they want to correct you. Rimwe na rimwe abagomba kugukankamira. You remember? Muribuka? Or when I went to school, cyangwa igihe najya kw'ishure, I was sitting among the students, naba nicaye mu bandi banyeshuri, ngatangura kugona abandi bariko bariga. And then I heard the teacher, nkaza numva umwigisha, Nicklas! Nicklas! Ngaca mvyuka nikangura. What did the teacher want? Mbega uwo mwigisha yabashaka iki? Answer the question. Agacamira ngo ishura ku kibazo natanze. What question? Ngacamira mbega wabajije iki? I just asked you.
nakubajije. Oh, sorry, I didn't hear. Umbabarire mwigisha ntabyo numvise. Have you done your homework? Zana cya gikorwa nabahaye cyo gukora muhira. Yes, last week. Ego muyinga riheze naragitanze. But today? Ariko uno munsi. Sorry, I forgot. Uno munsi umbabarire mwigisha navyibagiye. Agacababara mwigisha. You know, when someone calls you, murazi igihe hari umuntu aguhamagaye, they want to correct you. Abagomba kugutoza indero. Or they call you. Igihe aguhamagaye, give me the right answer. Agavuga ati mbwira inyishu nzi tanga inyishu ishura neza. Hey, don't you understand? Wewe ntutahura ivyo navuze. Or in the army. Canke mu gisirikare. Pienso. Igihe bahamagaye ati pienso. Step forward. Igira imbere. Now you are a volunteer. Rero ukwiye kuja mu gisirikare. No. Oya ngahakane ntoya. Yes. Ego uremezwa kujayo. Run 10 kilometers. Iruka ibirometero 10 uzunguruka. Ngaca ntangura kwiruka. They want you to do something. Baba iguha umuntu aguhamagaye abagomba ngugire ico ukoze. They want to correct you. Babagomba kugukosora. Or they need to discipline you. Cyangwa bagomba kugutoza indero. When someone calls your name, igihe hari umuntu aguhamagaye mu izina, they want something from you. Hari ikintu abagushakako. Now Jesus is calling Zacchaeus. Aha twabonye Yesu ahamagara Zakayo. And I want you to understand this. Nagomba mutahuriki. Jesus is calling you. Yesu ariko aguhamagara wewe ubwawe. What does he want? None ashaka kwiki? I cannot answer the questions. Kumbure nta nyishu nziza nza gushobora gutanga. Perhaps he wants to discipline me. Kumbure agomba kuntoza indero. Or he will send me on a difficult mission that I will not survive. Change agirambi gikorwa gikomeye ntashobora kuzorangura neza. I'm not sure if I would like to respond. Sinzi yuko bizonyorohera kwishura canke kwitaba. Do you understand? Muriko murasobanukirwa? So when Jesus called Zacchaeus, igihe Yesu yahamagara Zakayo, what does he want? Mbega yashaka iki? What does he want? Mbega yamushaka kwiki? He says like this. Bisobanurwa gutya. I will come to you home. Amubwira ati uyu munsi ndari wawe. I want to be together with you. Uno munsi ndagomba kubana nawe. Now let me tell you this. Reka rero ndababwira iki kintu. If it would have been me, iyo akabwira jewe, who have called Zacchaeus, iyo nari Zakayo jewe. You know, umwungere wa mbere w'ishengero Filadelifiya. You know the senior pastor of Philadelphia church. Zacchaeus. Zakayo. Come here. Nyaruka ningoga ngaha. Now it's time for some spiritual discipline. Rero guhabwa indero mu buryo bw'impemu. You're a bad person. Wewe uri umuntu mubi Zakayo. You should repent. Ukwiye kwihana. You love money too much. Ukunda amahera birengeje. You're a traitor. Wewe urahemuka. You're a liar. Wewe urabesha. And you will burn in hell. Kandi uzoja mu muriro utazima. Yeah. But not Jesus. Ariko suko Yesu yagize. When he calls the sinner, igihe ahamagara umunyavyaha, doesn't say a word about the sin. Ntabya avuga kubijanye n'ivyaha vyiwe. But perhaps Jesus didn't know. Kuma umuntu yokwibaza ati Yesu ntavyo yarazi ivyaha vya Zakayo. Of course he knows. Murabizi yuko yarabizi neza. He knows more about our sin than we know ourselves. Murazi aratuzi birenze uko twe twimenya. Not a word. Nta jambo na rimwe yigeze abivugako. He says like this. Yavuze gutya. Come, Zacchaeus, I call you. Ngo Zakayo nyaruka ndaguhamagaye. And then he says, hanyuma cavuga, I will be close to you. Uno munsi ndari wawe. I will give you my presence and my power. Turaza kubana kandi ndaguha ubushobozi bwanje. He's a sinner. Umunyabyaha ariko.
He should repent. akwiye kwihana ahubwo. No. Oya siko Yesu yagize. First step. Intambwe ya mbere. Jesus is calling the sinner. Yesu ahamagara umunyabyaha. Second step. Ikigira kabiri. The sinner steps into the presence and the power of Jesus Christ. Uwo munyabyaha rero agaca yegera mu bwiza ni mu bubasha bwa Yesu Kristo. Not a word of correction from Jesus. Nta kintu cyo kumukosora yigeze acisha mu kanwa. No difficult assignment. Nta gikorwa gikomeye yamuhaye ngo genda ukore. No difficult question. Nta bibazo bihambaye yamubajije. He only says like this. Ariko yavuze gusa gutya. Today I will be your guest. Uno munsi ndarara iwawe. Can you imagine? Gerageza mwiyumvire. The Almighty God. Imana ishobora byose. Present in Jesus Christ. Iri yihishura muri Yesu Kristo. Walking into the home of a sinner. Iyo Mana ikinjira mu nzu y'umunyabyaha. Who has not yet repented. Kandi umunyabyaha atari bwihane. Ivyo bintu biratangaje. But this is what we must understand. Ico rero nico dukwiye gutahura. Those are the two first steps. Izo ntambuko zibiri za mbere. He calls for your name. Araguhamagara mu izina. No difficult question. Nta kibazo gihambaye akubaza. He will not discipline you. Ntagomba kugutoza indero kanaka. He will not send you on an impossible mission. Ntagomba kukurungika gukora ibintu biremereye. He will offer you his presence and his power. Ariko aguha ukubana nawe kandi n'ububasha bwiwe. Let me remind you of another story. Nongera ndabibutse irindi jambo ry'Imana. It is in the Gospel of John. Riri mu butumwa bwiza bwa Yohana. It's chapter 4. Mu gice cya 4. Jesus is in Samaria. Yesu yari Samaria. And it's in the middle of the day. Hari nka kumurango. And his disciples, they have gone to the town. Abigishwa be bari bagiye gusuma. They want to buy some food. Bari bagiye gusuma. And in the middle of the day, it's a woman coming out to the well where he is sitting. Hanyuma rero aho kumurango haza umugore umwe asanga Yesu yicaye kuri iryo riba. When we read the story about this woman, igihe dusoma ijambo ry'Imana kubw'uyu mukenyezi, we understand number one, tariki cya mbere dutahura, she is adulteress. uwo yari umugore w'umunyabyaha. She has had 5 men. Yari afise abagabo 5. And the man she now lives with is not her man. N'uwo nyene babana muri ico gihe ntabwo yari uwiwe. She is probably an idol worshipper. Birashoboka ko yashobora kuba asenga ibigirwamana. She is religiously confused. By'ukuri mu bijyanye n'ivy'Imana ntiyasobanukirwa neza. And to be honest, she also tries to lie to Jesus. Rimwe na rimwe nshobora kwibaza nti yaragerageje no guhenda Yesu. Because when he asks her, kuko igihe yamuha ikibazo, can you go and get your man? Yamubwira ati genda uzane umugabo wawe. She doesn't tell him the truth. Nibaza ko atavuze ukuri. She says like this, ashobora kuba yavuze gutya, I don't have a man. Ati je nta mugabo mfise rega. No, correct. Nivyukuri nivyo. You have had 5 men. Nivyukuri ufise abagabo 5. So this is a bad woman. Uwo mukenyezi n'umukenyezi afise ingeso mbi. Idol worshipper. Ashobora gusenga ibigirwamana. Adulteress. Umusambanyikazi. She has problems. Arafise ingorane. But you know what the first Jesus tells this woman is? Murazi ijambo rya mbere Yesu yabwiye uwo mugore. She has no idea who he is. Ntabwo yarazi icyari. But before she know anything, ariko imbere yuko amenya ikintu cyose, Jesus tells her like this. Yesu yamubwiye gutya. If you understood who is talking to you, iyaba waruzi uwo muri ko muravugana,
and what he is able to give you, kandi ukamenya n'ingabire atanga, then you would have asked him, wari ukwiye kumusaba ahubwo, and he would have given you the living water. kandi yari kuguha amazi y'ubugingo. Now, as pastors, nk'abapastori rero, we know that he's not talking about water, do we? Oh, of course. murazi ibyo si nkuru y'amazi, murabizi. What is he talking about? mbega mwiyumvira ko ari kwavuga iki? The Holy Spirit. ari kwavuga ku vyamhemu yera. Stop. rindira. Now, she's adulterous. murazi yari umusambanyikazi. She's a demon worshipper. n'usenga ibigirwamana. She needs to repent. akwiye kwihana ahubwo. Then she can have the Holy Spirit. hanyuma mu nyuma agaca ahabwa mpemu yera. No. oya suko vyagenze. Jesus says, yesu aravuga, it's in the beginning of the conversation. ni mu ntango y'iryo jambo. One of the biggest promises in the gospel. hari isezerano rya mpemu yera. If you ask me, nimwansaba, I will fill you with living water. wonsaba noguha amazi y'ubugingo. What we have to understand ico dukwiye gusobanukirwa is the right order of the process that Jesus takes us through. ni urutonde rwiza cyangwa intambuko nziza ingene zikwirikirana dukwiye gukurikira. The first step, intambuko ya mbere, I can hear that he calls my name. ndashobora kumva yuko yampamagaye mu izina. The second step, intambuko igira kabiri, I experience his presence and power. ngaca numva kubaho kwiwe n'ubushobozi bwiwe muri jewe. The Almighty God is touching my heart. uhoraho Imana akaba ari kwakora ku mutima wanje. Hallelujah. I still remember when I became Christian. ndibuka igihe nari intanguye kuba umukristo. I was 17 years old. nari mfise imyaka 17. My friends took me to the church. abagenzi baranjanye kusenga. And I saw people pray. hanyuma ndaraba ingene abantu bariko barasenga. And I looked at the people who prayed. nditegereza abantu ingene bariko barasenga. And I saw they closed their eyes. mbona abantu batari bamwe bahumirije. And they did like this with their hands. kandi bifashe neza gutya, bifashe neza. I was looking. nariko nditegereza ibiriko biraba. This is truly Christian people. nje ndavuga aba bantu n'abakristo by'ukuri. They close their eyes when they pray. bahumirije igihe bariko barasenga. I will never close my eyes. jewe sinzokwigera mpumiriza ndiko ndasenga, ndiko nekeye nibwira. So I was standing like this. hanyuma rero nca ndahagarara. But something touched my heart. ariko rero hari ikintu cankoze ku mutima. I didn't know what it was. ico gihe sinasobanukiwe ngo ni iki kinkoze ku mutima. So I kept coming back. hanyuma rero ndataha, looking at the people who were praying. ndongera ndagaruka, ndongera nditegereza abantu. When they closed their eyes, igihe bari bahumirije, I looked at them. nanje nkabitegereza bahumirije. People who close their eyes, nkibaza none aba bantu bahumiriza, they are truly Christians. nkibaza nti ibyo ari byo byose abantu n'abakristo b'ukuri. And I thought one thing. hanyuma rero ndiyumvira ikintu kimwe. I will never be a Christian. nca ndibaza nti jewe rero sinzokwigera mba umukristo. I'm far away from God. nari kure y'Imana. But something touched my heart. ariko kandi hari ikintu cyari cyankoze ku mutima. I kept coming back. ndongera ndasubirayo muri iryo shengero. And one late night, hanyuma mu ijoro rikuze rimwe, my friends have taken me to a prayer meeting. hari umugenzi yari yanjanye mu masengesho. And a prophet stood up. hanyuma rero haba uvugisha umwe arahaguruka. It was a woman. kandi yari umukenyezi. And she said something like this. avuga gutya. This is the word of the Lord. iri ni jambo ry'Imana. In this room there is a young man. muri kino cyumba hariho umusore umwe. And then she started to describe me. hanyuma rero
atangura kuvuga ido n'ido ry'ukomeze. It was like I had a power coming over me. Ni nk'uko hari ikintu c'ubushobozi cyariko kiranzako. And all of a sudden I understood. Ico rero nashoboye gutahura. Jesus knows me. Kumbe Yesu aranzi na jewe. Jesus calls me. Kumbe Yesu na jewe yampamagaye. And you know my conclusion. Rero nsozere kuri iryo jambo. If Jesus can call me, nimba Yesu ashobora kumpamagara, he can call anyone. Erega nawewe arashobora kuguhamagara. So I told everyone in my class. Rero ncambwira umwe wese muri bagenzi banje twigana. I have been called by Jesus. Ati jewe nabaye umukirisu. And I think he's calling you too. But nawewe Yesu yaguhamagaye. And some of my friends, they became Christians. Mu nyuma abatari bamwe mu bagenzi banje twigana nabo nyine barabaye abakristo. I experienced the calling of Christ. Narumvise umuhamagaro wa Yesu Kristo. And the power and the presence of Jesus. Kandi ndumva kubana nawe n'ubushobozi buva muri we. And then hanyuma rero it is time for the third step. Ni intambuko igira gatatu. I repent. Naciye nihana. When I understand Jesus loves me, igihe nasobanukirwa Yesu Kristo nkunda, he comes with his power and his presence, yarazanye ubwiza bwiwe n'inkomezi ziwe kuri jewe, and he gives himself to me freely and for nothing. Kandi yaranyitangiye ku buntu. Then in my heart, mu mutima wanje rero I had one question. Nari nibaza ikibazo kimwe. Jesus, you love me. Yes, ariko nibyo ukuri urankunda jewe. You see me. Wambonye. And now you called me. Ubu rero urampamagaye. You have touched me with your power. Wankozeko mu bwiza bwawe n'ububasha bwawe. I would love to give something back to you. Na jewe rero nkwiye kugira ico nkwishura. Can I turn my life to you? Reka ndagushikanire ubugingo bwanje. You have my brain. Urazi ubwonko bwanje cyangwa ubwenge bwanje. You will have my heart. Ndaguhaye umutima wanje. You will have my time. Umwanya wanje ndawuguhereje. I thought I was nobody. I thought I was nobody. Niyumviye yuko jewe ataco maze. A person without meaning and destiny. Umuntu afise kumbi ntumbero nyinshi. Now you have spoken into my life. Ariko rero muri uno mwanya uri kuvugana n'umutima wanje. And for freely, kandi ku buntu ataco you have filled me with your presence. Uri kuranyuzuza ubwiza bwawe. Then comes the third step. Aho rero haci haba intambuko igira gatatu. Now I repent. Ubu rero ikinkwiye ni ukwihana. Do you see the steps? Mwabonye izo ntambuko uko zikwirikirana. Some pastor like to tell you, ikintu nashaka kubabwira, if you're a sinner, nimbura umunyabyaha, Jesus will not come to you. Ukibaza uti Yesu ntashobora kuza iwawe. First you have to repent. Ukibaza uti ntambuko ya mbere nkwiye kwihana. And you have to repent properly. Ukwiye kandi kwihana neza. Perhaps Jesus will come to you. Kumbe ukibaza uti nihana neza Yesu ntihaza kuza. But that is not the gospel. Ariko ubwo si ubutumwa bwiza. The gospel is this. Ubutumwa bwiza buvuga ngo, number one, he is looking for you and calling you. Icyambere Yesu arakurondera kandi araguhamagara. Number two, ikigira kabiri, he is present and his power will come over you. Aragomba kubwiza bwiwe n'inkomezi ziwe ziba kuri wewe. Number three, ikigira gatatu rero, now it is time to repent. Aho rero haba hageze ku muntu yihana. Now what does Zacchaeus say? None Zakayo yavuze iki? He stands up. Yaciye ahaguruka. And he says, half of all my property, aravuga ati umugabane w'ubutunzi bwanje, I'll give it to the poor. Icyakabiri ngiye kugihaboro. And if I have stolen, taken too much, namba narivye vyinshi, I will pay 4 times back. Nzobiriha inshuro zine.
Did Jesus ask him to do that? none ugira ngo Yesu yari yabimusabye ngo abigenze uko? Did he? Ndababaza, Yesu yaramubwiye ngo avuge gutyo yihane gutyo? No. Jesus is silent. Yesu yavuze gusa. But there is something coming from the heart of Zacchaeus. Ariko Zakayo hari ikintu yumvise gikwiye kubiburuka kiva mu mutima wiwe. In the presence and the power of the living Jesus. Amaze gukorwa ko n'ubwiza n'ububasha bwa Yesu Kristo. I understand things have to change in my life. Acarumva yuko hari ikintu gikwiye guhinduka mu bugingo bwiwe. It's not a demand from Jesus. Ntabwo ari ibyo Yesu yari yamusabye gukora. It's a response from a heart who has been touched by the presence and the power of Jesus. Ariko ibyo byavuye ku mutima wumvise ubwiza n'ubushobozi bw'Imana yuko uwo mutima ukwiye kwihana. So let me tell you this. Reka rero ndababwira iki. If you are sitting here nimba uri hano and you know that you have so many sins in your life, kandi ukabuzi yuko hari ibyaha byinshi biri mu bugingo bwawe, and you don't know how to sort everything out, kandi ntumenye ntushobore kwiyumvira ingene uzobisokorokamwo, let me tell you this. reka ndakubwira iki. Jesus is calling you. Yesu araguhamagara. Not to correct you. Ntagomba kugutoza indero. Not to ask you difficult questions. Ntagomba kukubaza ibibazo bigoye. Not to send you on an impossible mission. Ntagomba kukuremeka ibikuremera utoshobora. To offer you his presence and his power. Ariko agomba kukugabira ubwiza bwiwe n'ubushobozi bwiwe. So what are you supposed to do? Icyo rero wari ukwiye gukora, open your heart for Jesus Christ. Wugururire umutima wawe Yesu Kristo. And you can say like this. Kandi ushobora kuvuga gutya. If you visited Zacchaeus, nimba warabohoye Zakayo, he was an adulterer, yari ushobora kuba umusambanyi, he was a thief, yari umwivyi, he was a sinner, yari umunyabyaha, yet you walked directly into his home. Ariko kandi yaremeye kujana nawe imuhira. Come into my life. Ndagusabye Mana nanje uze mu bugingo bwanjye. And when you experience the power and the presence of Jesus Christ, niwamara kuba mu bwiza ni mu bushobozi bwa Yesu Kristo, then you will know how to repent. Aho rero uzoca utahura yuko ukwiye kwihana. Perhaps you need to say I'm sorry to people in your presence. Birashoboka ko hari umuntu wogomba gusaba imbabazi kuvyo wamugiriye nabi. If you abused your family, you know I need to go back and say I'm sorry. Kumbure ushobora kumva yuko hari ivyo wagize nabi muhira, aho uvira hano ugende usaba imbabazi hariya muhira. But you have to have the points in the right order. Ariko kandi ukwiye guca ku ntambuko uko zikwirikirana. Number 1. Iyi ntambuko ya mbere, the calling of Jesus. Kumva ko Yesu Kristo aguhamagara. Number 2. Ikigira kabiri, the presence and the power of Jesus. Ukumva ko ubwiza bwa Yesu Kristo n'inkomezi ziwe muri kumwe. Number 3. Ikigira gatatu, your repentance. Ucha wihana. I do not repent because someone demands my repentance. Ntabwo ukwiye kwihana ngo nuko ari wagusavye ngo wihane. I repent because I'm so grateful. Wihana kubera ubaye ushima kuvy'Imana yagukoreye. That the love of Jesus kubw'urukundo rwa Yesu Kristo touched my heart when I was in weakness. Rukaba rwankozeko igihe nari umunyantege nke. He saw me when I thought I was lost. Yarambonye igihe niyumva yuko nazimiye. He called me into his presence. Arampamagarira mu bwiza bwiwe. He gave me his Holy Spirit. Arampa mpemu wayo. It was then naho rero I understood. Ntahura. I repent. Ncanumva ko nciye kuri izo ntambuko zose ndihanye vy'ukuri. Not because I am afraid. No, sinihana kubera ubwoba. But because of love. Kubera nihana kubw'urukundo rw'Imana. My heart is filled with joy. Umutima wanje ugaca wuzura umunezero.
for Jesus who calls people. nkumva yuko nkunze Yesu uyu atumirira abantu He kuza who kuri is a we friend of sinners. ni inshuti y'abanyabyaha He who baptizes in the Holy Spirit. kandi azokubatiza muri mpemu yera He who gives freely to everyone who asks. kandi azokubohora widegemvya kuri uwo wese aje kuri we For his love, kubw'urukundo rwiwe I repent. ndihanye I give my brain. ndatanze ivyiyumviro vyanje I give my heart. ndatanze umutima wanje I give my money. n'amahera yanje ndayatanze I give everything I have. eka ibyo ntunze byose ndabimushikaniye Because your generosity, Jesus, kubw'urukundo rwawe n'ubugwaneza bwawe Yesu I Kristo cannot understand. sinshobora gutahura neza Please take me. ariko kandi nyakira uko ndi kose If there is any way I can pay anything back to you, nimba hari ico noshobora kukwishura ku vyiza wa unkoreye let me do it. reka ndabikore Let me do it. reka ndabikore If there is any way nimba hariho uburyo that you can use a sinner like me woshobora kunkoresha nka jewe umunyabyaha who has had a mouth filled with curses, kandi mfise akanwa kavuga ibitutsi gusa if there is any possibility nimba hoba hariho uburyo bushoboka that this mouth ko umunwa wanje utukana can preach the gospel, ushobora kuvuga ubutumwa bwiza let me do it. reka mana ushoboze ndabikora I repent. ndihanye Use me. nkoresha Let me be in your hands. reka mbe mu biganza vyawe We have a generous God. tufise imana ikundana Read the stories in the gospel ushobora gusoma ijambo ry'Imana and you will see those 3 steps. usubiye gusoma iryo jambo uzobona za ntambuko zitatu uko zikurikirana He calls you. araguhamagara He gives you his presence and his power. aragomba kuguha ubwiza bwiwe n'ububasha bwiwe Then we repent. hanyuma rero uce ubu wihanye Not because we're afraid, ntiwihanishwe n'ubwoba but because we love him. ariko wihane kuko wumvise urukundo rwo gukunda Yesu Kristo. Amen. Amen. Tusenge Imana. We can pray. You pray. Mana yacu nziza, Yesu Kristo mukunzi, urukundo rwawe n'igitangaza. Turagushimiye uyu munsi mwiza mwami, umuhamagaro wawe, ijwi ryawe ririko rirahamagara. Ntaco bitwaye uko umuntu yoba ari, ntaco bitwaye ibyaha by'ibingene vyoba bingana, ariko mwami turagusavye ngo urukundo rwawe ruze ku muntu wese yumva umuhamagaro wa Yesu Kristo, yumva ubwiza bw'Imana n'ububasha bw'Imana bumukoze ko ucumuha guca bugufi kubw'urukundo rwawe, icyo yogusubiza yumve gutanga ubugingo bwiwe kuri wewe, yumve kwihana neza atari kubw'ubwoba, mugabo nkishima gushimiye kukundana kuri Imana ikundana. Urakoze Mana, hezagira ijambo ryawe muri iyi mitima, hezagire na programu ikurikira. Turagusabye ngo ushishikare kubana n'umuntu wese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. I need to add one thing. Reka nongere ku ikintu kimwe. When I repented, Igihe nihana jewe, I asked every pastor I met, umupastori wese twahura naramubajije, what shall I do? mbega nkwiye gukora iki? Advise me. Gerageza mu mpanure, Give me guidance. gerageza mu ndongore ingene nobigenza. Shall I do this? Mbega nokora gutya Shall I do that? canke niki? So we are here to advise you. Rero turi hano kugira ngo tubahe impanuro canke tubahanure. We are here to give you guidance. Turi hano kugira ngo tubarongore.
as pastors, nk'abungere we try to guide you turashobora kubaha ingene urutonde rw'ingene mwobigenza so that you can walk in the presence of Jesus, kugira ngo mushishikare kugendera mu bwiza bwa Yesu Kristo, so that you find a good way of repenting. kandi kugira ngo mushishikare kuba muri uko kwihana neza. That is our job. Ico nico gikorwa tujejwe. But the job of Jesus, ariko igikorwa Yesu ajejwe nawe, number one, icya mbere he calls you. yaguhamagaye. Number two, icya kabiri he comes with his power and presence. akuzanira ubwiza bwiwe n'inkomezi ziwe. Number three, icya gatatu now we repent. ukacugira uti ubu rero nkwiye kwihana. Amen. Yesu abahezagire.